tubabajwe no kubona abo twitoreye abo twashize imbere kugira ngo bakebure kugira ngo badufashe kugira ngo batubaze kuko nta numaza kutubaza. Ico ni cyambere. Icya kabiri ingorane dufise barazibona barazizi ariko nta numaza ivuga. Nibubahuke babivuge kuko hagomba hagera aho basubira kudusaba amajwi. Rero nimba bakeneye amajwi nibavugire abayabahaye. Kandi kuvugira uwagutumye si icyaha si kibi kandi babwiye leta irabizi yuko ibwirizwa gufata ibintu mu minwe ituronderera inyishu. Sanzwe ndi secrétaire général adjoint wa Oricom. Ico ngomba gushikiriza ni kuvyerekeye ibikorwa bizokorwa ku munsi w'ejo mu Abashingamateka. Nagomba juste kwibutsa Abashingamateka kuko umengo iyo uravye ibikorwa bakora n'inyifato yabo duhereye hejuru gushika hasi turakurikirana ibikorwa bakora ama intervention umengo baribagiwe yuko ari twebwe abene Gihungu Twabashizeho. Nagomba ndabasabe Abashingamateka ku neza ya twebwe abene Gihungu. Twebwe twitwa ko twabatoye. Twebwe twitwa yuko Twabashize kuri ziga ntebe bicayeko. Bibuke ababashizeho hari mu ntumbero kugira ngo baduserukire. Kuko twese ntitwari gushobora kwivugira. Twabashizeho kugira ngo batubere abaporte parole. Batubere akanwa. Babone ibiduhanze n'ibitugoye hama babishikirize ababwirizwa kubironderera umuti. Ariko uno munsi kibabaje nuko umengo harabaye mariage hagati y'Abashingamateka na leta. Vya bindi vyononera abene Gihungu. Vya bindi twari dukeneye nk'inyishu canke vya bibazo twari dufise umengo Abashingamateka basigaye basutena basigaye bavugira abo turonderera umuti w'ibibazo nkuko umengo ntibakira Abashingamateka. Bikubita gashi basubire biyumvire bibuke ababashize kuri ziga ntebe bicayeko. Nimba vyabananiye naho batubwiye twe abene Gihungu dusaba inzira mu ndero mu mutekano ntangere twinjire muri irya nama tuvyivugire ko turashoboye kuyivugira. Ugushika isaha ni vyinshi batatuvugira byinshi bavuga ibibaraba bavuga ibiberekeye ariko ivyo umwene Gihungu agowemo ivyo arimo baravyikawusha. Ikindi ibi nubwo bavyikawusha nabwo birabakorako. Ikindi bafise n'incuti zabo kandi bakabona yuko turi dans le misère. Rero nibagerageze bikubita gashi. Sinovuga vyinshi ko vyinshi vyavuzwe ariko tubabajwe no kubona abo twitoreye abo twashize imbere kugira ngo bakebure kugira ngo badufashe kugira ngo batubaze kuko nta numaza kutubaza. Ico ni cyambere. Icya kabiri ingorane dufise barazibona barazizi ariko nta numaza ivuga. Nibubahuke babivuge kuko hagomba hagera aho basubira kudusaba amajwi. Rero nimba bakeneye amajwi nibavugire abayabahaye. Kandi kuvugira uwagutumye si icyaha si kibi kandi babwiye leta irabizi yuko ibwirizwa gufata ibintu mu minwe ituronderera inyishu. Murumva nico nagoma nshikirize nk'umwene Gihungu genda bivuze numva nserukiye abandi turababaye turatangazwa n'inyifato iri mu Abashingamateka. Nico nagoma nshikirize Imana bahezagire. PNDR vize yariko irasubirwamwo hari hatekanijwe ko baraje ya Mpanda izokubakwa mu bwikuraba mu nteguro ya leta n'ubu nta kirimwo. Twasaba rero Abashingamateka yuko kijya kibazo ca baraje ya Mpanda bogira ico bakivuzeko kuko igihugu nishaka gutera imbere kidafise umuyaga nk'ubukwiye energy idakwiye ama entreprise nako ashobora gukora. Rero turazi ko muri ya mugambi hagiye miliyari zirenga 52 nazo nyene inama nshingamateka itubarize iyo zagiye zishuzwe tuzibone ko zabonetse muri ya mafaranga leta yishuza aba yarazimiwe. Ikindi nagomba gushikiriza nikijanye na exoneration ugiye kuraba bigitangura exoneration yatangwe kuri 18 miliyari mugubu igeze mu miliyari zirenga amajana 2.
ivyo rero biratuma igihugu kidashaka ko yaterambere nyezina kuko usanga izo exoneration ziriko ziba zidakurikije amategeko abategeza kuronka izo exoneration n'abantu bariko barakora ibintu by'imigambi y'iterambere iteza imbere igihugu rero bitisunze iyo migambi ngo bibe ari migambi iboneka wogenda kuraba neza usanga izo exoneration ziba hariyo ibintu bishije inyuma nuko rero n'amashingamateka iyo specifia neza ikerekana neza bari kure kuronka izo exoneration kandi le plafond leta iba yihaye ntibayirenze hanyuma ikindi novuga ko nikijanye kw'ibyo by'amafertiliza kuko abene gihugu benshi mu gihugu cy'u Burundi ibice birenga 90% batunzwe no kurima no korora bataronse umwavu ntibaronke ingene bimbura kandi leta iba yatanze desibivance kugira ngo uwo mwavu uboneke igashobora kuba hari igibazo c'amadolari kubera mujya mwavu kugira ngo uboneke harakoreshwa amadolari kuko twabonye yuko turabona nuko kuri marché parallele ibiciro bitandukanye hamwe usanga ari prix de 100% uravye kuri ku réel nuko rero leta ijya marché parallele ifise ibice birenga ijana kwijana by'amafaranga byuko muri banki nkuru y'igihugu amafaranga y'amadovize yateza guhembwa leta nigifate mu minwe kuko leta iri hejuru ya vyose kandi niyo itegerezwa kubahiriza amategeko ko akurikizwa kugira ngo kijya giciro cy'umurengera cyo kwisoko yirabura kiveho kihabe igiciro cyababangwa no kwisoko officiel aho bizoca bituma nabamwe baza kurangura ibintu bitaduga cyane urabona yuko budget yaraduze ibice birenga 60% uravye integuro leta yateguwe nuko inama nshingamateka iyo banzi karaba eske mu recette intérieure izoba nini ivuye he muyagihugu ntazohava aguma ariko aratanga ikori rirenze kugira ngo haboneke bwa buryo leta ishobora itegeza gukoresha be wa muntu munini wa muntu ari muri za nzego zifata ingingo hari wewe amakori bijya kora biri tax byakurikije obere yaravye ko bya bintu byinjira byarishe yabiravye neza obere nayo nije ku kivi nayo inama nshingamateka itegetse ije ku kivi ikora ivyo yateza gukora neza kugira ngo amafaranga ateza kwinjira yinjire hanyuma hariho nibindi byinshi biterekanwa ngo haboneke umuco na cyane kuri taxe sur fortune nuko bajya aba bantu bari muri leta badandaza nabo nyene bituma umwimbu ugabanuka nabo byo amategeko yokurikizwa kugira ngo ababikora batabiri kuri n'amategeko bahanwe batangishwe n'amahada kugira ngo nayo aze gusahiriza muri cyakigega ca leta y'amafaranga gukoresha leta mu buzima bwa misi yose.